Oze hanyuma twari twakiye abashitsi bavuye mu gihugu ca Korea y'Epfo, bari baje kugenzura ibikorwa by'ishirahamwe Semaol Hudong bisanzwe rifise ibikorwa riko rirarangurira muri zone Nyanza ndetse no muri komine. Ariko kandi kubinyerekeye ndavuga ibijanye na zone kuko iryo shirahamwe rifise ama village ashika kuri 2 akorera ngaha muri zone Nyanza. Bari baje rero kuraba ibikorwa aho bigeze, uko biriko birakorwa bivanye n'igihe cyari giheze iryo shirahamwe kuva rivutse. Muri rusangi ishirahamwe Semaol Hudong yatangiye gukorera muri Nyanza ya kera kuva muri 2014. Aha muri zone Nyanza rero yafise ama village 2, village ya Nyanza na village ya Bukeye. Rero bari baje kugenzura baraba ibikorwa, bongera batubaza nk'intwaro zo muri zone uko iryo shirahamwe ryifashe, uko turibona naho rigeze. Muri rusangi rero ishirahamwe Semaol Hudong rikorera ngaha, dufata akarorero kuri village ya Bukeye, uravye aho bageze bari ku ntambwe ishimishije ubijanye n'iterambere no muri yambona kazoza nyene icubahiro umukuru w'igihugu yatubwiye ko tuzoshikako 2040, 2060 igihugu giteye imbere, 2040 igihugu cifashe. None rero two turaraba ibikorwa vyabo twasanze ari ibikorwa koko biriko bituganisha ku mbona kazoza ko kuva batanguye gukora ubu uye baraguza ama mashine yakuba ibigori, yakuba ubuvunde, baraguze imashine zibarira shika kuri 5, baraguze kandi imashine ihingura amasabuni, barafise uruganda ruhingura amasabuni. Rero uko raba iryo shirahamwe rigizwe n'abanywanyi bagera kuri hagati ya 40 na 50, babona ko ibikorwa bariko barakora ari vyiza. Rero abo bashitsi barashimye kandi barakengurutse ibikorwa uko biko biragenda, kandi baranasezeranye yuko bazobandanya bakora muri ino zone ndetse n'imitumba ama village atarashikamwo, bifuza ko ama village azojamwo gakwira imitumba yose uko ari 12. None rero ahanini nivyo bari baje kuraba aho kugenzura muri rusangi imigambi aho bayishize naho igeze. Muri rusangi rero ivyo novuga murakoze.